hageze rero uri kuribamba erega niwe ari no kuvuga yuko niyo video ya Monia niwe areke kutubesha oya je ndakubwiye byamona byo nzi ni byamona World byamona World ndavyamana nabikurikiranye neza avuga ati yavuze tatouage byamona World ndazi neza dosi iyo na Bentura ndayizi neza yavuze ati agiye foto Bentura yakoresheje ni jewe mugabo hageze uka video ariko rumviza karimbo ka Dramati ngo si jewe Disso mu journaliste yo mwuga imaze imyaka myinshi mu mategeko y'umwuga ntumviriza uruhande rumwe cyane sivyo urumviriza uruhande ugacamviza n'urundi ruhande sivyo hamuga cwandika inkuru urumvirije impande zose je haga nashize ko urundi ruhande yego numvirije neza nakurikiranye neza natohoje neza mfise n'ivyemezo uravyumva yego gushika kuri no saha ndakubwiye yuko kuri dossier ya BELCHRISS ntateko na rimwe riraho nyangwa ko biriko biraba n'ivy'amategeko yemera yego sivyo BELCHRISS yarafashwe n'abamwagiriza ivyo bamwagiriza baramutaye bamize mu mwezi z'abajeje umutekano baramufata inyamiramabi baramukorera dossier barayihereza ubutungane nabwo buca parquet baheze parquet nayo ikihereza dossier abacamanza nibo bahitamwe ati uno muntu uko nibo baba bafise amategeko imbere yabo umucamanza ni afata ingingo avuga ati uno muntu ararenganywa canke icakira mwagira kuko wewe akorera ku matohoza aba yakozwe yego hama agacara abati bivanye n'amatohoza yakozwe Kazwa TV. Coucou abakunzi ba Kazwa TV, j'espère que vous allez bien. Nizere ko muguwe neza ho muri hose, nizere ko mwavyuse neza cyane mwiriwe neza bitewe naho muherereye. Reka ntangure ni presenta kuri micro ni Kelly Tatiana. Hama nkabashaka no guhikaze ababone bashasha, mikaze n'ababone bataraza mu gafise umugambi wo kuza. Mbandanye nshishikariza n'ababone dusanganye kubandanya bagira share, bagira amajeme mu comment ku bwinshi kugira ngo tugire inguvu kandi ibiganiro byacu bibandanye birabwa ku bwinshi. So shaka guhikaze invité wacu uyu munsi ari we Simbizi twiya tuganireho ku bintu byinshi. Simbizi mambo yambu cyane meze neza cyenda ibintu ni fresh sana Kelly Tatiana wambonye umesha makuru mushasha kuri Kazwa nuko waro bandaye baduha inguvu cyane cyane Simbizi yego makuru y'imisi none cyenda utundashima wambwiye ko nonze Ewana, jembo na waronze kuva duherukarira n'ubu wonze ubego biteguriye umugore ndugu numa yiteguye umugore cyayonda uri mu dustress twinshi azakaja ubego vyagucanze byancanze mfise ibibazo byinshi bon juste bon hari nkora ibintu byinshi binsaba ko nkoresha ubwenge nimvira cyane rero iyo umuntu yumvira cyane burya na appétit kenshi ntibikirenga usanga udafungura cyane amugacu gabanuka ivyo bintu byinshi biko biragutuma wiyumvira cyane bikakuza ubuzima ni stress buri buzima bwose ni stress reka jewe cenda gufatira aho nyene ndagufatira aho nyene kuruvuze ngo umaze imisi mu bintu byinshi udu stress ni twinshi nkabana maze imisi mbona inkuru yanditswe kuri Facebook novuga yuko abantu benshi bakomeje bakwitura wewe ngo Simbizi seruka kuri ico kintu kubatayizi iyo nkuru ababone bacu bakaza TV ni inkuru y'umuraperi yitwa BELCHRISS amazi imisi aboneka kuri Facebook bavuga yuko yo barasambanyije umwana w'umukobwa atarakwiza imyaka 18 hama tukaba twarabonye kuri mu makommentaire y'abantu ama publication y'abantu bakubwira ngo Simbizi seruka kuri ico kintu wamire iryo rementanya ivyo bintu ubivuga ku iki yo nkuru yo bari yo BELCHRISS yarasambanyije umwana wacu atarakwiza imyaka 18 mbo ikintu cya mbere shima nico cizere yuko genre hari abantu babona yuko ari ikintu umuntu aba amazi urinze wumva umuntu ashobora kugira post abantu bakambaza ati Simbizi raba useruke rabugira iki ico kwanza ico jiwe kirama bo kirantera intege sivyo kirantera intege yuko hari abantu bashobora kuba banyizera yuko hari ibibazo runaka ibicanke biriya nshobora guseruka nkagira ico
ico mfashije sivyo ndibaza kuva mushika ngaha murabona amapere maze gutora yose kuri yoka kuri ibyo bintu vya BELCHRISS n'ibiki ngoma gauche à droite ama audio n'ibiki ngoma ndoni kansubira ngaruka yego ico cerekana yuko ibituma turiko turakora hari abantu batwizera hari abantu batahura yuko ibituvuga ava byatanguye ari babyita tugenegene sivyo yego hari n'abantu n'ubuduhura bamukambira ati ngo tuya dukomedi twawugira ngo turangyohera n'uduki maybe ari abantu bakibyita comedy dikiba turimo ari comedy mugabo urinzi ubona umuntu byari comedy ubone bigiye imbere y'ubutungane ukabona umuntu tunahora agira tumuviriyemwo kuja imbere y'amategeko so ne plus comedy ko amategeko hajya abantu bayatora n'abantu baba bari seriye n'abantu bakuze n'abashingana n'abapfaso n'ibigihugu no bicara hajya bagatora amategeko y'igihugu rero nciye mbona yuko jewe nshobora guseruka nkajya guhangana n'ibibazo mwene ivyo biba bikomeye ivyo birantera intege birampa n'inguvu byo kuvuga uti hari abantu bizera ijambo mbashikirije sivyo kurenganywa no kurenganurwa vyose n'amateka akora sivyo kandi gushika kuri no saha ndakubwiye yuko kuri dossier ya BELCHRISS nta teko na rimwe riraho nyangwa ko biriko biraba n'ivyo amategeko yemera yego sivyo BELCHRISS yarafashwe n'abamwagiriza ivyo bamwagiriza baramutaye bamize mu mwezi z'abajeje umutekano baramufata inyamiramabi baramukorera dossier barayihereza ubutungane nabwo buca parquet baheze parquet nayo ikihereza dossier abacamanza nibo bahitamwe ati uno muntu ko nibo bafise amategeko imbere yabo umucamanza ni wafata ingingo avuga ati uno muntu ararenganywa canke icyaha kiramwagira kuko wewe akorera ku matohoza aba yakozwe yego hama agacara bati bivanye n'amatohoza yakozwe n'amategeko ariko umucamanza niwe wenyene ari kure ku interprete itegeko jewe nta tegeko nshobora ku interprete gisinde umucamanza gusa ikintu kimwe abantu benshi bakunda kundonderera nuko ndakunda kuyaga cyane n'abanyamategeko hagiye bamenya yuko na meme na boss wanyu akazware ngaha n'umunyamategeko yarabaye procureur imyaka myinshi yaragize ikinani by'amateka arabizi arazi amateka arayazi sivyo rero iyo abaye ikamwe ni bakabona ati jesi niza amategeko gusa ndi cyane cyane abanyamategeko bayazi niyo mpamvu rero iyo umuntu agize ikibazo agaca nyitora ati ntabariza nukwera mba nshobora ku interpreta avuga ati bana bimeze nka nkiganira umunyamategeko kugira ashobore kuja hagati na hagati abone ibyo ari byo kuko buri muntu wese n'igisuma bagifashe civye yego kivuga ati barambeshera niyo mpamvu yabisaba yuko haba amatohoza niyo mpamvu rero umupolisi bamuhereza iminsi indwi aba yagiye kugira amatohoza yiwe kugira dossier yishire abashikiriza amanza ashikirize parke nayo ikagira iminsi 14 BELCHRISS yinjiye mu gasho agomba mare indwi sivyo une semaine ari mu gasho agomba kwizindwi arakwijindwi d'abord kwanza ari muri prison napana mu gasho muri prison mu mpimba arakwijindwi ari mu mpimba ari muri prison bani ari mu ya parke arakwijindwi ari mu ya parke rero yiri mu ya parke rero parke ifise indwi zibiri kugira ibe yaje gukora amatohoza yayo hama ikihereza amatohoza ikikuburanisha imbere y'umushingwa manza ico bita chambre de conseil nagushire mu gato simbi uvuze ngo BELCHRISS amaze presque une semaine ari mu mpimba ari mu minwe ya parke ari mu minwe y'ubutungane umva ubwa mbere hari indwi yamaze ari mu minwe y'inyamiramabi ayo n'amategeko abirekurira mu OPG gutunga umuntu pendant une semaine ubu naho ari mu minwe y'ubutungane ari mu minwe ya parke none mu mwanya abari mu minwe ya parke abari muri BCR abari muri prison okay ari muri prison ko parke gushira muri prison uravyumva aba OPG bakubika mu gasho yego sivyo gushira mu gasho uva mu gasho uja mu minwe ya parke ugiye kuri parke procureur aravye dossier akabona ati uno muntu viza nuko twomugumana kugira amatohoza hariga amatohoza yo kwa procureur adashobora kumara ujya munsi umwe bagushikanira ubutungane babisaba rero nabone bihereza umwanya niyo mpamvu nabone babafise indwi zibiri kugira hafatwa ingingo sivyo iyo ngingo rifatwa n'abacamanza muri chambre de conseil kugira babone yuko wobura na widegembya canke woguma uri mu munyororo
urabyumva chambre de conseil ifise amasaha 48 kuba ibe yafashe ingingo niyo mpamvu bafise umwanya ukwiye ugira dossier yawe agira iki bayige abyumva rero je ico cankora kubera benshi nga tubaye ata amategeko ntidusoma n'amategeko nta nayo tuzi turanayirengagiza uri imbere y'amategeko birisansiye ko ata murundi numwe abatategekazi sivyo rero je ko yaragerageza kwegera abanyamategeko amenya utuntu tumwe tumwe niyo mpamvu kenshi abantu baca banyizera akambwira ati muzana nakana naka ingwane rero zamaze ziba nazuzi ava tukiri mu tugenegene hari abantu bari abafana bacu bamwe cyangwa bakunda cyangwa bari bafise passion ya bino bintu byacu dukora yego des fois bashaka kuroba nk'umuavoka w'umufana yo wawe niyo mpamvu kenshi ibintu by'iwacu cyo tugerageza tukabishira dans les médias kugira abantu bamenye yuko ati hari umuntu nakafise ikibazo ku buryo n'umuntu bavuga ati ndafise umutima wo kumufasha acaza none mu gihe umuavoka bari umufana wawe wumva ko biba bikicizewe ko ahava akoresha amategeko nkuko we amategeko umuavoka cyakora interprete ko ryanditse ibi ndakubwiye ari umufana yiwe barakuburanira kwa gusa okay uzavuga ati bana vraiment je nk'umu par exemple ndago exemple je ari umu photographe ejo yanterefonye arambwira ati jewe ndakeneye kuzofotora urubanza rwawe yego sivyo ati je ntana mahera nzogusaba ati ni juste pour visibilité yiwanje ati ko ndabizi neza je ndagufotora urubanza rwawe ivyo bizoboneka kwa kure niko n'umuavoka unashaka kuvuga uti jewe nanje nkeneye ku izina ryanje riduga sivyo dufate par exemple ona nka metre muvayo ubyo zina ndazi rirazwi kubera iki amaze kuburanira abasani benshi mugabo rero urumva rero umuntu rero ugumye uburanira abantu uko nyene ucume ngo nubatuma mu kugira iki mukora amafuti bara bya bintu bya bintu bituma atumwako nayo mpamvu rero natwe bwerere kugira nawe ni tumupesha umutwe basi duvumase twiyaranje twavuga uti ubu tumaze imyaka n'imyaka none ibintu dukora tuzokama turi mu bufasha mfasha imisi yose buri gihe bobo abacamanza bobo n'abavoka n'abaki baramaze kuorganiza ibintu byabo barafise ibiciro bakorerako nk'ama cabinet d'avocat presque yose consultation n'ibihumbi 50 y'amafaranga arazwi hose bira ni 50000 consultation peu importe cabinet gashagara cabinet kahe sivyo ni 50000 mugabo rero arabavoka bamwe nkunda babarondera ubutungane nibona amankonse yuko umuntu wese uzi kufisha urubanza rondera umuavoka rondera ubutungane kwa arabavoka barondera ubutungane nabandi bavoka bironderera amahera ni nk'umumecanicien akora imodoka yuba afise souci avuga ati ujya muntu inkeneye gupambana imodoka yiwe ikire igende neza nundi ayikora agacafyorogota kandi kugira wame uri muri garage ye uri kora mushorera bacha bibagira yuko dufate nk'umumecanicien imodoka yayukoreye neza ari micizere nawe ucumurangira uwundi mugabo rero bo arabandi bavoka bo ingene bakora baba bashaka wewe kumuzaniye amahera yabonye ingene ivyo nivyambaje byarigeze kumbako negeze kugira urubanza ndabeza bavoka ebana ba fake cyane mu gipolisi naya ndabaha turapambana tugeze muri parke acaduga abasisamire ndabaha uko rubanza ntibanarutsinda bagira amanyanko n'urubanza rurapfuye babashe bunguruza bo harabaryohega bati ruve muri police rugeze muri parke mva rugeze muri parke rugiye muri TGI muri grande instance ruve muri grande instance ruje muri cour d'appel ruve muri cour d'appel ruje muri cassation ruje muri cassation ruje muri cour supreme muvuye muri cour supreme acatangura bakubwira yuko atagomba kurondera umubonano kumushikiranganje mu nyuma kujyandi mahera ngo azokorana ngo na president umva hari abavoka bameze uko yego sivyo niyo mpamvu uzosanga imanza nyinshi ziradinde ntibifuza ku urubanza ko ruhera niyo mpamvu rero defo mbwiduti umuntu ati ufumurondera mu avoka afuma kwa kamahera menshi yego ku urubanza rwa rukurikirane mugabo uri swire yuko urubanza rwawe arukurikiranye ruhera cyane uravyo urubanza rwawe ruhera rubakurotire ruhera uravyo niyo mpamvu rero ibintu mwe nibi sivyo abantu benshi rero nkaje barandondera kora mba mfise side zibiri ndafise kurondera umushingwa manza ashobora gukurikirana urubanza rwawe rugahera kandi nka mfise na side yuko nshobora kuvuga ijambo abantu bakamenya yuko uri muri besoin y'inoti ko abashingwa manza basaba amahera menshi dufate nka dossier ya viole yoyo
naho uburenganywa bo kudaboro icyaha waragikozeho nta abesi biri no mu byaha wanashaka hari ikintu bita miyoyo mu mpimba ikigongo cy'umukuru w'igihugu yego niyo umukuru w'igihugu atanze ikigongwe mu batavyemererwa n'abagize ivyo baba barimo that is why urumva ni icyaha kidasanzwe rero bakigwegeze ko gutya swari wese ashobora kucataka avuga ati je ngomba ndamuburanye no muntu kucyamye niki mugabo urumva ivyo byose yakora ama preuve kuko wowe uruvuga yuko ndi inosa ivyo bintu atari ivyo urazana ivyemeza vyawe hamwe ukaba ufise umuntu ashobora kwerekana ivyo vyemeza ko nabo muburana bafise ivyemezo vyabo byuko ivyo bintu wabikoze sivyo muri ico gihe hagwana ukuri kuvanze n'amategeko jewe nagize iki nuko rero muri ico gihe niyo mpamvu rero abaririmbyi namanda bamagarira gukora ivyungukana cyane kuko udakoze ivyunguka tuzokwama turi muri izi ngorane nyene umuntu kumva yapfungwa utaye no gufunga ugasanga afunzwe bwo kutamenya ugasanga umuntu baramufashe ugasanga dufate par exemple ushaka nko gufatwa nka ubonye hari itegeko rivuga yuko convocation niyo convocation ya avis de recherche plutôt même na convocation sivyo avis de recherche convocation changer la avis de recherche ko bari yo gufata umuntu ikora gushika vendredi 18h mugasanga umuntu avis de recherche baramufashe samedi baramufashe mwijoro saa 2 bavyo bakoresheje umutahe orufu umugumiza kwijisha ukamuneka bona haye naraye 6h du matin tugende niyo mpamvu uzosanga abapolisi iyo baje gusaka bashika kare mugabo batangura kugira gutya 6h d'agatondo ugorora simbizi uradusiguriye kuri vyinshi bijanye n'amategeko ndibaza n'abantu batari basanzwe babizi ubunye barafise n'akanosyo gatoya bijanye n'amategeko hari ikintu wavuze ngo iyo umaze kwagirizwa ikintu bisaba ama preuve nuko umucamanza ariko arakuburanira muri ka ya BELCHRISS waranditse ngo EDISSON yahoze inkuru wanditse kuri BELCHRISS ntiwayitohoje neza ujya mwana ntibakundana ahubwo niremenanya jewe nari kuri park urongera uravuga ngo ndafise audio yego ndafise audio yabi wabo n'umukobwa bagiriza BELCHRISS bariko basaba 2 millions kugira bamukure ko amanyanga bakoze ivyo bintu je ndashaka udusigurire iyo nkuru uko imeze dabo ivyo byatanguye impamvu navuze tu EDISSON n'umujournaliste w'umwuga imaze imyaka myinshi mu mategeko y'umwuga ntumviriza uruhande rumwe cyane sivyo urumviriza uruhande ugacomviza n'urundi ruhande sivyo hamuga cwandika inkuru urumvirije impande zose je haga nashize ko urundi ruhande yego numvirije neza nakurikiranye neza natohoje neza mfise n'ivyemezo uravyumva yego niyo navuze ati ibintu wanditse wewe dabo EDISSON lisanse ko ari muri entertainment no muri entertainer uzorabe abapolisi abasoda kwera bajya barigisha ikintu bita etiki sivyo bakabashiramo akaranga mutima bakabereka inguvu z'ujya mwambaro baba bambaye ashaka bari general abyo yego general abayambaye ujya mwambaro nyene ntiyambara umwambaro umwe ntiziba zisa nizo umusoda muto cyangwa umupolisi muto abayambaye mugaje ndi umusivili ngize accrochage n'umusoda nshake mbeje mfa n'ikintu na general ashaka bari papa ico kintu kiba cabaye kibaye muri cadre professionnel yambaye ujya mwambaro cyane ikintu cya mbere ashaka bari papa abanza kwanza kujya kuri side ujya musoda sivyo byarigeze kumbako nigeze kuduga muri 2015 nari nduze imuyinga hari de fin 2015 urumva ico gihe ntibyari byoroshe hari nangi imuyinga mu kazi ahantu mu nkambi y'impunzi ico gihe narakora ibintu by'ama video hari korali y'abanyamurenge nari ngiye guproduza video ya album yao je ndashika imbere umutipe
yaje aje kunsanga kugira dufashanya aje kumfasha akazi ashika mu nyuma uravyumva ko ico gihe byari bigoye ko abantu benshi baravyujumbura bavyonze bagaca birukira ruguru kandi benshi baca bagenda harabo basanga atari n'abarundi bagaca bigira mu makambi y'impunzi kwiposherezayo n'ibiki tivwa sasa lo type aduza ageze Ngozi angeze muri Nyakambi ageze kwikamba polisi baramufagarika baramubaza ariko aridondora kubera kuri karanga muntu yiwe herekana yuko ari umunyengozi gakavuga ko urabyo yekana ko ari umunyengozi yego urabyo rero ariko aridondora bakumva ariko aravuga ibintu bidahwanye aca ba suspect umva umupolisi byarabirekuriwe wowe ubonye agafisa amakenga ku muntu ategerezwa umuntu kumubwira ko amatohoza yego ico nakoze jewe d'abord ico gihe ingene meze muri kameriki wanje nk'ubu nduze ruguru nduze nk'ahantu mbanza kubazanye n'umutumba waho ahabo nkaca ngenda agashanyandika mwikaye niko nari je niko meze kuva kera uravyumva ivyo nabiboneye mu Rwanda ugiye mu Rwanda ubanza kwanza kuja ku mukuru w'umudugudu uravyumva kugenda ukimenyesha ati genda umushitsi ndaje je nanje ico gihe nagakuye mu Rwanda nace mvuga ati sha naje ewe ubu uyi ahantu hose nzoja nzobanza kwanza kubaza ati nyumba kumari mukuru mutumba ari tugenda nyandike mwika kwa abafisikaye amenya ati je naje nga ibinzanye nibi byo kwana je naye nabikoze nayiye korera mu nkambi kandi iyo kambi je sinasaba yuko ndara mu ikambi kubera nta ruhushya nenda bifite ko byansaba yuko mbanza kuja muri onapra hama bamurusha kuja mu ikambi na prefera yuko bansabira indaro inyuma y'ikambi ora ama eglise nayo yabari kuri inyuma y'ikambi acenera kuri eglise cyangwa ndakababwira ati jewe ndi kuri eglise nini na nje ukora ibi rero type rero acaza avuga nk'uje mu ikambi abo twese tuje gukorera barabanyekambi mugabo twebwe mugabo tuba inyuma y'ikambi abo banyekambi bari bafise uruhushya rwo gukora ibyo bintu byabo mugabo babikora ni twebwe mugabo twaba inyuma y'ikambi lo type resa yidondora nk'uje mu ikambi d'abord hari papuro gumuntu na profisi ravyo doye karanga muntu yiwe wiravye n'ibyo karavuga byasha bitera makenga cyane telefona mfise umuonkre wanje ico gihe yari commissaire régional ari mu colonel ico gihe ubu mu general uravyumva yego namutelefonye umva ko namutelefonye nkaho ngabwa ati ndafise umuntu nuko wibaza yuko yaciye akorera kuri ivyo namubwiye kwera akorera karanga mutima yabanje kuvugana n'umupolisi kwanza ico gihe umupolisi naramuhaye telefone umupolisi nawe naranga kuyakira acha oblige gukoresha Motorola yego nahone acha banza kwanza gutohoza araba ivyo bintu ivyo ari byo ntacashoka agenda kubwira umupolisi ibi nibi kandi umupolisi akazi yari karakora karakazi kemewe urumva yuko d'abord abanza kwanza kujya kurujya mu police akamubwira undi mu major yari ngaho yaciye ambwira ati nejo mundi uravyumva ati hari gishobora kugira ikibazo uyu amakamwe nayo zuza uhera hasi urumva ko telefone umuntu wo kugwego hejuru cyane ishi commissaire régional nurundi gwego yego ndi kuri post uravyumva samwe ati zuza kare uvuga ngene ibintu bimeze ama ibintu bigahera ngati ntwirigura uraduza hejuru uravyumva kuko urumva no hejuru ntibaze ngo acaza ku ruhande rw'iwawe uzora biburi gihe cyose yugize ikibazo entre umupolisi n'umusivile niki babanza kwanza kubwira ati imperezo umuchef ari ngaho tuvugane menye ivyo ari byo kubera iki ujya mwambaro baba ari mu kazi kiwe nta mwinjirira sivyo bisigura rero iki namba twe dukora ibintu bya entertainment turakina tuhugira ubwo bumwe tukamenya ati na umwene wacu abari muri ibi nibi sivyo imbere yo guposta ikintu yego twe tubanza kwanza kuja mu mizi kandi imizi ya mbere uhera kwanza kubaza kwanza umusangiye akazi sivyo ivyo ndabigwaye examen ndagwaye uzobaye mu gisoda cyangwa mu gipolisi abanza kubwira ati mpuwo musoda uravyumva ntabaza wewe ko hari gukura mubesha uravyumva yego mpuwo musoda bisigwere yuko je nawe dusangiye akazi wewe nkabaziti mwambaro wanje nambaye nawe n'uyu icambere kwanza mbanza kwaza kwanza ivyawe ko hari gihe uwo wundi waba ari karabesha
rero nciye nkorera kuri ubwo bubeshe akaba ari byo nandika ntanabito bo hari igihe bari karabeshe nk'ari karavugisha ukuri mugabo bisaba wumvirize impande zose zibiri ukaja no mu mizi yego hamwe ugacumenya ingingo ufata uvuga ati iyi ngingo mfashe ntishobora kuzonkwegera sivyo niho muravuze ati Edisson ibintu wanditse ntiwabitohoje neza ko iyo wumvirize impande zose wari kuronka ibintu wandika bitabangamira uruhande rumwe bitabangamira urundi ruhande impamvu agana cyempefera nanjye guca nandika ivyanditswe ivyo nasohawe n'urundi ruhande ivyo nitoreje ku rundi ruhande bitigeze bironka umwanya wo kujanze kubera Edisson amaze kuvyandika abandi bose bashafatira kuri rya nkuru nyene yego je biba ngombwa rero yuko nja mu mizi nandike ivyundi yabuko ibigeni twe twanse kubivuga tuvuga ati biriko bikiri mu matohoza reka turindire mugabo bimaze gufata bimaze gufata kwijya ampleur hari aracagira rya ma screenshot acavuga ati mwabibonye atukuri yego ati nabi wabo nabo basangiye akazira bavyanditse niyo mpamvu rero bisaba rero uwundi muntu nawe dusangiye akazi acerekana indi version kugira basi afume hagwana ko ari gihe usanga ujya nawe nabari mwidiri none wowe iyo version ijya version wa postinze kuri Facebook no ku zindi mbuga wowe warayitohoje neza imbere niho narindi niho waruri sikuvuga ngo ni version nakuye kure ni version y'umuntu yari kuri tele apana version yo mu biro ko jewe ntushobora kunyandikira ntushobora kunterefona umbwira ati ndishikira kuri tele kugira mbone exactement ndabivyari ni version nanditse ndi kuri tele yego ukuvuga ngo histoire twebwe kuri twebwe n'abari ko baratwumviriza iracari flou iracari mu matohoza iracari mu matohoza muga kuvyo turiko turabona twebwe ku mbuga nukuvuga bavuga ati umukobwa ntihari bwakwiza imyaka 18 urazi yuko ari ni foto Edisson yene yapostinze y'umukobwa atari nawe yene idoze umukobwa aragiye ati ngo jewe yaragumye no kubitwarira gute hari foto na foto abanya BELCHRISS ariko n'umukobwa yego kandi ugasanga ufuye kubona ibintu ngaho niyo mpamvu n'amamanura abantu bakorera kuri izi mbuga nitukiri kera BELCHRISS ibi byose byatevye kubera iki izi mbuga twarazononye avant izi mbuga za lisanse yuko ziba source d'information sivyo abari hano umuntu akuri inkuru ngo no munsi twaravyononye uno munsi urapostinga ibi by'ububeshi bamaze kubona ububeshi rimwe kabiri gatatu bwaciye iwawe nta murasubira kwizera urwo rubuga yego nivyo vyanabaye no kuri BELCHRISS urubuga rwanditse yuko BELCHRISS apfunzwe rwa rubuga rwa Case Dan yego rumaze guca ku ububeshi bwinshi cyane bituma rero n'abantu bafata yuko ari bya bindi by'amabezi ya BELCHRISS kurabiza amabezi bakora muri Wakalight n'ibiki n'ibigakora amabezi n'ibiki basanga rero ubu nitukiri muri ivyo bihe nivyo BELCHRISS yazize imbuga zacu twarazishe ku buryo kugira imbuga zacu zishobore kwizegwa ari zingo ziriko zirafata ukabona naka yafunzwe none nkeje koresha umwanya ari mu gasho yego abyo koresha umwanya ari mu gasho turagize mu baratabara bamurekura no munsi mu gatondo urabyo rero izi mbuga bimwe twara tuzikinisha bariko arabona yuko izi mbuga zidafite natishwa ikintu navuze kuri BELCHRISS navuze ati yagiye naravuga yuko afise amafaranga menshi yego sivyo yego ugasanga ari abantu afise amahera man ubu tubaye mu bibazo dufise ibibazo byinshi mu ngo zacu sivyo je ntazi abantu benshi je n'ubu nyene hari umuntu yanerefonye mu gatondo amaze kuva mu kwindwa ari mu mpimba umuntu amugozo tuza kubonana mu mwanya ndamuhereza abantu bamufasha kugira bamuburanire ariko ararenganya mu Kirundi urabyumva rero abantu bafise ibyifuzo ni benshi sivyo yego hari abantu ubuzima agakrize gashobora kumukubita ntashobore kwimentena gatatu ubwoko avuga ati je Tatiana abana ngene ndamubona afisa aga telefone ka bien bazi ya telefone ntiyobura n'amafaranga nganuko yego reka ndamuremeke kw'ikintu basi afume igombo zisimu bipo biruzuye nga urabyumva ni mpamvu rero bisaba rero umuntu ngaha nituje turirengagiza detail nimwe yego abantu uko batubona bafise ukuntu batwinterpreta urabyumva dufise ukuntu batwinterpreta urashaka kumbona uko simbizi okay reka ndamutego umutego nuko ndazi birashaka kumworohera ingana ugwamo uravyumva rero ivyo rero bibaho niyo mpamvu rero dukwiye kuza twiyubara no mu byo dushisha ku mbuga zacu ko si bose badukunda uravyumva dufise n'abansi benshi yego warongera urandika kuri Facebook yawe ati
ejo naravuganye na magistrat afise dossier yarumvirije impande zose yatubwiye ko BELCHRISS bamurenganya kuko umukobwa yavuze ko ataco bakoze kandi atanurukundo yigeze ajamwo na BELCHRISS yego gusa nyina w'umukobwa ashaka za miliyoni ahora yumvana BELCHRISS kubera iki mumaze kutubwira yuko mu magistrat yarumvirije dossier asanga BELCHRISS ararenganywa donc nyina w'umukobwa ariko ashaka ayo mafaranga yumvana mu minere niyiburanira mu minere niyiburanira bien sûr none urabyumva yego ndavyumva umaze kuba mu minere uhangana n'abavyeyi biwe rero impamvu rero muri ico gihe rero iyo uhangana n'abavyeyi biwe bica bigusaba nabo abanyamategeko babamesha kugira mushobore guhangana ko mu minere wewe na uzufise imyaka bavuga afise imyaka 14 ans sivyo sawa araza ivyo avuga vyose umuvyeyi niwe afata decision niba mu magistrat ashaka kubona ati uno muntu ari mukuru niba mu magistrat arindira ingingo mu cyamanza afata uyo mwana ego mu magistrat ntari kuri umuntu ego mu magistrat no kuvuga ni procureur okay urumva wewe dossier tarahere ntacu urubanza wewe warashobora kuraba ingene ibintu bimeze akavuga ati okay je uko ndayibona ko eri vraiment umukobwa yavyiya umuvyeyi wiwe aguma satira ati bimeze uko nuko muri ico gihe rero acakora icamategeko icavuga urabyo kuko ari n'igihe usanga n'umukobwa aba yaba influencer kavuga ati no nta bakobwa urumva ashobora kugarama ati je n'urukiye Imana je nituzi nanyena namwe tuzi kandi ugasanga kandi barakunze voilà niyo mpamvu rero bisaba rero yuko impande zose aba amatohoza yimbitse urabyo kuko niyo bisaba rero umuvyeyi namba bafise ibindi vyemezo vyibazana na BELCHRISS ategeza gushazana ibindi vyemezo vyiwe biza niyo mpamvu nawe nabakeneye mu nyamategeko kurumva nka nk'urumanza rwe bo bazanya afise umuavoka muga BELCHRISS we yariburanira yaza wenyene wafite urumva ari gihe ingwa ikintu kikunda kutwisha kenshi twebwe kandi n'aba artiste ikintu bita over confidence turigirira icyizere gushika naho turenga limite haga ndisure certainejo koresha umwanya yapfunzwe kubera ukwiyumva ko ari koresha umwanya cyane ari urashaka kwiyumva cyane ugaca bibagira yuko uri mu gihugu kirimwe amategeko kimwe abagitwara gifise n'abantu bari ngaho kugira bahagarira ayo mategeko bashaka kubwira nk'umuntu je ndibuka igenja mu mpemba nararenganijwe mu Kirundi urabyo nararenganijwe urabyo yego banyagirije ngo natutse abacamanza sivyo yego ico gihe byari birebire urabyo byari birebire urubanza rwanje rwari rwaguzwe mu Kirundi cyavuga tuno mutipe kugira tumunyare neza reka tumwage kubera kwa kundi uburano ufise confidence uvuga ati jendi mukuri na naraburanye ndatsindwa hanga bazahubwira ati mu butungane ngo akora icyanditse naraburanye ndatsindwa neza mfise ivyanditse ndiko ndabura n'umuntu atarupapura n'umwe afise yego naratsinzwe mu Kirundi je mfise vyose vyanditse muri park muri senare barambwiye ati iki niki yakira urupapuro ngugo iki niki ata urupapuro rw'amanyanga mfise me ndatsindwa rero mu kumpabura baca banyagiriza ngo ndabatutse uramaze ko n'umuntu ariko aravugisha ukuri atabwo bafise yego baranyagiriza ibintu bwa ati sawa nangorane ndigira mu mpimba ndahabona namaze indwi zitatu yego nahone nahamaze kubera abo bavoka banje nakubwiye bavuga bati umutipe twabonye ahemba neza yego no mpamvu umuntu arahiye ntafise umuavoka muzima urubanza nzogwiburanira Allo yego ntafise umuavoka ntazi yuko arondera ubutungane arondera ubutungane uwo rubanza nzogwiburanira no mpamvu ntamampagara abaririmbyi baze bimenya bamenye ico bari ico barekuriwe n'ico batarekuriwe yego uravyumva Chisho generarenganijwe mu Kirundi kabisa yego ndurizwa ntambabazi yeduga bacita ntambabazi yego pandagari yitwa ntambabazi ijya ndambara vere ndaza kuri parke umuso wa chambre de conseil na nasabi umubonano abavoka banje babonana n'umushikiranganje bambwira ingene bimeze ministre aho genda kumubwira ivyanje bacagenda bambwira ama projet bafisanye abavoka chandara ati plus jamais Choge ministre yari ombudsman
nabasabiye audience genda mumubwire ministre ngene bimeze cyo ngo narenganywa mwereka karenganya kanje ngene kameze abavoka bageze imbere yibi bamubwiye ibintu avuga ati mana ntashi ministre yambwiye ati ugo rubanza gunguruza amanda rukurikiranire hafi ambwiye ati son excellence kandarureke genda heba muza bwanje ati reka nakire ibyo banshiriye hama umwanya wonyene bano umwanya urishura bano umwanya ta yego kwa ivyo tweko turaburanira ntibindi kinabaho urabyo yego umwanya ni nyishu patience urabyumva rero je rero nivyo nimamo nabamamagarira abantu kwimenya sivyo yego nkubu ndazi neza ndi muri sentare ndazi uko nohagarara yego ndazi nuko novuga ndi mukuri no kwishira ibyo mbagijwe mugari guca ugomba gutunga abantu intoke hajya urazi ko gutunga intoke iyi guki urazi ko ari icyako gihano vya vrai avyaruze ubu ndagutunza urutoke kuko ati wewe simbizi atakindi kintu mvuze mana ico kirahanwa niwe nabwiye ati iyi guki wewe iyi guki gutunga urutoke bisigura iki ni cyaha kubera iki urabaza abanyamategeko urabaza kazwari kazoshira muri commentaire iki gihanishwe iki yego tete mu telefone no mu kiganiro batubwi araza kudusigurira muri commentaire impamvu uku yego rero abantu benshi tuzira iki urabiboni wewe urayana nacongera yego jendi BELCHRISS ugasanga rero dossier yari yoroshe yari guherana hafi mugabo lofetwe wiyumva cyane maka warengeje igipimo cyo usanga rero bamaze kuja muri infraction ugasanga rero kenshi uzizi ivyo benshi nivyo bazira ntuzokibaze ko umuntu ashaka kukuraba ati umuntu arera yego nimwe bya Yesu barabona yuko nta cyafise mugabo ubiwaye bwo kuyita umwami boha bamba tajya ku musaraba yego urazi Yesu akajagari yateye baba umuntu nivyo nta cyanda mubonana mugabo rero yava confidence turi indi turabivuze inyishu ziwe gusa yatanga zatumye umujamsa amanyama bamba yego over confidence yo ngaha ku isi na Yesu urababwira abona zo kubwira ati kugira over confidence ya cyane uraza ko na Yesu byamuviriyemo urufu inkoni nyinshi Yesu uzorabakwa ati tuzokubita zimwe zakubitwa Yesu umva Yesu mu mateka y'inkoni y'umuntu yakubise inkoni nyinshi niwe yaje bwa mbere yazize iki over confidence ukwiyemera jewe umwami w'abayuda yarakubiswe inkoni yego urumva rero nibi rero twebwe ngaha kubera ivy'inkoni byamaze kuzimva gateka kazi na muntu guhohotera abantu bacha gufatira bagaca bakubika mu kabiriti rero over confidence rero uri imbere y'amategeko acana nayo bazi ico wabajijwe ishuri ico wishu uri mukuri atanga ama preuve bigarukire ngaho byo kwiyumva yuko uburengeye ibindi ibona afuko nacana nabi uko na Yesu yarabizitse yego mu gifaransa bavuga ngo ya pas de fumée sans feu sinzi ukuntu babivuga mu Kirundi sinzi uvuga Kirundi kuba nta ofe turumva hari umwotsi abategeza kuba hari umuriro yego rero no kuvuga ngo jewe nk'umuntu yasomye ayo makuru nje mu kibanza c'abantu twebwe nyene bo hanze tutazi ivyo ari byo jewe nibaza ikibazo ati mbega BELCHRISS barinze bamwagiriza kuba yarasambanije uwo mwana wa moins de 18 ans basi nimba atanabikoze bisobanura ko bahura banaganira basi ko niboza kumwagiriza ikintu batanazi nani barabana mu rupango rumwe barababanye okay nagira ndakubaza ati ahera hehe aganira n'umwana wa moins de 18 je nk'ubu je n'ahantu mba ndafise utwana duto doya tuvugana dufise imyaka 2 3 abyumva ndafise umugenzi wanje yitwa Kim yego abanga mu Kinama ahora ateka indya ziryoshe akisumira utunyama urana iyi life tubayemo urana uba muri foyer je ntomboye ahantu nibera bo tubana bose babateka neza barasuma kenshi barananyibuka ati bana wowe bibereye umusore ngaha ateka nkabona banzaniye umutsima n'inyama nini bose nta ngorane bafise mu rupango tubayemo sivyo bajya bien babayeho bien sivyo hari izindi famille usumye n'inyama ayo no musuri inyama urabyo habaye
urabyo twagi ndashabanda ari amafamiye mamwe twe twebwe twakoreye mu isite dutekera kwibarabara hehe babonye rimwe urasumye inyama urasumye iki ziba ari ngorane uro musari nkizi mpango usanga ari amajimere inzu zirabana gutya sivyo yego ugasanga uno munsi bambonye nakaranze umukeke ejo bakabona isoko yaremye nagiye naguze akaboga akanyama naguze iki hatwe turabasore par exemple usanga tuba mu mpango nkaje ahomba ndahaba ndi jenyene sivyo yego mba mu nzu ya jenyene mugabo ahomba mbana n'amafamiye sivyo ko zimba mu nzu y'ivyumba bitatu ndayibamwe ndi toto moya yego kwasanga ari abandi bayibamwe n'amafamiye hari amafamiye rero mabi ushobora kubana nayo aguharurira yego je nkanje bishitse nkateka par exemple ndashaka kugira basi nka rimwe nkavuga ati mpora ndabishana no ku ma Facebook yo ngo mbaneke agenda ku isoko nkigura utudagara nkigurira uduki iyo ubana n'ababanyi babi ayo mafuaye ugasanga afite nk'utwana tudukobwa kenshi utwana hari igihe ushobora kuva nk'ahantu uvuye kwiyererera ukamugurira imbombo ukamugurira ibiki ugasanga rero urashaka gusanga ubana n'abantu bafise batakudigera wana nka twebwe kano kazi dukora n'ingene tuba twibereyeho hari abantu baba batadukunda umutima ukimvira n'icagora ukakibura ariyo mpamvu usanga kenshi dukunda kujya n'amashano n'amasumu yego mugabo ahomba nta sumu bomba yego uravyo nta sumu bashobora kumpa vraiment ndabizeye abo tubana je tubanye neza sivyo sasa Jeff Akime umugenzi wanje yarigeze kumbwira ikibazo yigeze kugira wana bimwe byakana gashobora kusa kwinjira mu rupango yego mu nzu agashaka kwinjira dufate nk'aho usanga umuryango w'uguruye gasaka karinjiye sanga nk'unibere maye gutende ku machine kana bagutaye ko dosi shaka gutanga umwana ngo mufashe ku ngufu byama byabaye mu masite hariya uzobaze kenshi akana banapimba gasanga nta urabyumva impamvu rero aya masite tuza tubamwo dufise utuntu twacu dukora dufise ubundi buzima bw'igisiribateri tubaye muko twe nta masharge menshi tuba dufise nkaje nta masharge menshi mfise yotuma ngira ama stress ya atari yego ndafise abana mugabo sisi ntivyomvuruga nkuko vyovuruga umuntu ubana n'umugore mu nzu urabyumva rero gacu usanga rero ujya muntu mubana arakubonye umujama bayeho uku agira uku karabimwe nawe aratagase agira iki aragenda mu kabari akisororera agira kutivwa sha rafisa mahera reka nzofate kajya kana hari abamesha bafata ubukere turi urubukene ari umuvye afata kana ki ari umuvye afata kana ki agatera intoke maga gasambuka kugira babigute ko ibaze n'ukuri urumva umuntu ashobora gutanga isumu ashobora gutanga ishano nivyo bibikorera umuntu yo kuremeka ikintu cyo kumaza imyaka 30 mu mimba no kwicoyo yo kwica umurozi sujya aroga mwijoro gusa ahubwo abarozi sigaye tugendera bisi yose kuko nduva birateye n'ubwoba none dufate tuje kuri dossier ya BELCHRISS nk'umwana wange yaravuga ati jewe abana baramaze kumfyatagura inshuro nyinshi bon twakuriye mu isite Wono wakuriye mu isite yo jewe ndumwana wo mu isite ndo baba gufyatagura ufise imyaka ingahe no beshi mbabarira we dutabara umupeti ega uno munsi isi umupeti tumutabara jewe ndira oya basi biroroshe uri umwana wo mu isite wewe kugira dufashe umwana ugiye batahure basi ega n'abacamanza uno munsi arigiye bagwa imbere y'amategeko amategeko dufese yatanshyo n'amategeko twazaniwe n'abakoroni kera umukobwa yapfa gusa kugera mu bibero amaze kuzana utubera amaze kuja mu maregre habageze ko aja ku mugabo ibyo bintu by'ama 18 21 kwa n'amategeko yagezananye n'ababiriki kora je murandaba dufate par exemple je nyokura byara mama sivyo je mama afise mama no 64 sivyo mugabo cyo ndico ndazi ko nyokuru we yarongo afise nka 15 none wewe Lindra gato nyokuru avyara mama kuko biri kose ashobora kuba muvye mama afise nka 17 ans ico gihe numva ko yari vyore nubundi nje agenda kubwire yari vyore none no baraho nukuvuga ngo igitsina iyo vyore rero aya mategeko wayazanye rero mbo urumva là où il y a les règles il y a toujours l'exception avyom nukumenya tuje muri logique
Yego, ayo tuje mategeko muri- ni bande bayazanye bafise yayo ntumbero I- u- im- before naba bayasoma niyo mpamvu je ndiko ndidondora ndimaniraga wa nindereye nindereye wa simbizi wa semavumba Yego. ndibaza turabe muri abo bose ndakubwiye umuntu yaba yarongoye umugore akwije amategeko ni nindereye papa Yego. ko papa umengo yagize mariage mama afite 22 ans sivyo umva ko mama ngaho yari amategeko yari ku mategeko sivyo mugabo urumva yuko tugiye kuri simbizi umva simbizi sokuru wanje sinibaza yuko yazanye umugore afite 22 ans cyo usanga yazanye n'umugore afite n'imyaka 10 urumva ko hari kera ndakubwira no kumenya iyo ni logique rero niko isi ya logique ntigihari sivyo no kumenya ati bazanye ayo mategeko bari bagamije iki Jahubwo nibaza ko hari bo barakoresheje logique. No urumva no. Oui, kubera hariho na system yuko tugabanuka abazinya amategeko n'abazungu nimo amategeko yanditse mu gifaransa. Amategeko yanditse mu kirundi. Wowe kuri kuravuga ngo logique dukoreshe basi logique. Ufite umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa wawe nibaza kumusaba 14 ans. No, amategeko ubwera urumva amategeko ahari. Niyo amategeko tuje muri. Niyo mpamvu narinda kubajije ati narinda kubajije ati wewe. Bagufyataguye ufite imyaka ingahe ubwiza ukuri jewe mvize ndakubwiye ntubeshe kandi ukabesha Imana iraguhana ndumu présentatrice mushasha akazwarengera ndabaye inkuru rero ndabwire bagufyataguye ufite imyaka ingahe jewe nta muntu aramfyatagura alhamdulillah yego rero ndakubwiye muga tugete urabona ntuzeye oya umvize wewe ivyo banzu wewe cyo rindira gato ico nzi wewe ivyo banzu bireke simbizi urabona MONIA FLUER iyo sije ihagarike no rindira gato umviriza wa mukobwa Tatiana tuko turarondera ukuri yego ukuri imvuga kuri ndazi kwivuzwa amahiri je ndazi ko nibi mvuze hari n'abazobimpora mugabo ukuri ntegeza kuvuga mwaje mamfu uravyumva kuko ukuri guca mu ziko ntigusha niko kiranga yapfuye yavuze kiranga kiri umweru iyo ni migani ya kiranga ukuri guca mu ziko ntigusha iyo si umugani w'abazungu bazanye wewe unsigurira gute wewe umufiance w'umuhungu wa Bakari yego se wa Satubi ivyo banzu bambape wowe umukwe Basatubi urabazi wewe ego kweli Mbappe bajya bapeti bahora bagira ibintu bita goro babigurira ku ba Senegal uku sivyo okay naco basi wewe ko ata niyo mpamvu nari nkeneye uvyivugire turekane navyo muganda kubwiye yuko kera nisikirize abakobwa barongorwa bakiri bato kubera baraba gusa nta vy'imyaka byari bihari ntibarangwa afite imyaka ingahe 3 4 5 6 ibyazanye n'amakalendrier sivyo bo barabati igihe kirima igihe cimbura baraba ibigori nivyo baharura ivyo bishikwa umukobwa kumupima babona yuko ageze baguze tubere twafashe baravye gutya yuko fresh rukoko baje koko niki kandi kera barakurangira haraba ayita baranzi bari baje kugenda guperereza akavuga ati kwanaka yakujica muri ico gihe rero ugukura rero yego kera kuri basokuruza basokuru haraho umuranzi agenda akanegosya abone yuko umwana yageze mu bigero cyo kubaka ntiyari iyo myaka 18 10 ningaye yanditse mu mategeko sivyo mugabo uno munsi kubera ibihe twagiyemwo umukobwa ifoko yiga n'ubuzima bugenda bugora sivyo hazogera n'igihe aza amategeko y'uko umukobwa umuminera azoshikana no kuri 25 canke 27 agize ama doctor kandi kindi naco ndakunganire ubu aba adolescente bubu usanga umengo n'abakobwa bakuze urashobora gura n'umwana wa 16 ans ukibaza ko yifitiye 20 ans canke 22 ans basanga bamufyataguye ni hatari niyo mpamvu rero ndakubwira rero yuko ati n'amategeko d'abord rimwe tuba dukwiye amategeko aja muri logique yego byagenze gute sivyo BELCHRISS ninde ni giki eske nivyoshika bika tu vois kwa urabazi
bo twe aba artiste dufise duhura n'ibibazo byinshi n'intambara nyinshi nyinshi gose yego biranashika ari nige usanga ndazi nk'umudema araho yigeze kuva muri Oman umudema araza aratwara inda yego iyo nda yiwe aragenda kuwa mbere biranka wa kabiri yagiye kwandikisha ntuze bazi umuntu yandikishije gasha sumesha makuru nka bazanga naka yayigutuye aragenda kwande basanga hose yaraciye ibintu vyumbona bisigaye bigoye simbi rero hari abantu batazi yuko ivyo bintu tubibamwe ugasanga nk'ubu nka wewe naka rero urabyumva bibaho hari abakobwa rero bafite izo kamere usanga bikundira abasani bikundira abastare bikundira abajournaliste hamwe avuga uti je nta mahera mfise no guha mugabo reka ndaguhe wikubitire hari umukobwa yaranyandikira kera Idri uri hehe urenda kuzanire wikubitire Mike urumva yuko ivyo byose rero nta matege dufate nk'uyo muntu wenyine anyi telefone yati uri hehe ndaguhe inuze wikubitire munyewe urihe ndaguhe wikubitire sawa uwo rero yaza nikubitira mu nyuma agacaza ngo namuteye ingwane we nije nakuza je nagutumye ko je turazinanye turanjyana wapi wewe nyene wizanye ni wandonde nimero za sinzi ni waziko nahomba map sinzi ni wahakuye wana numba nibera hano utanamenye mugabo yarangije urumva ahantu umuntu aba atani nimero zihaba jemba ahantu atani nimero sinzi mba nimero zinga ntizinabaho me akiyaranja gakata kaduga hana usanga nikeyo cha bomotse akemera gahamagara umuntu amuheka ku mugongo akanamuhereza amafaranga yo kumuheka yego hama yashika mu nyuma ngo waranteye ngo ingwane za nije nakutumyuze ivyo rero ni ingwane duhura nazo nyinshi muri no entertainment kandi si BELCHRISS sinde sinande rero niyo mpamvu utuma turekrama turonke abacamanza bari competent bashobora kuinterpreta neza bakaje no ku ruhande rwacu bamenye logique y'ikintu ngene la source y'ikintu kiba cyavuye yego bavyumva turakeneye amategeko mwe nayo hari umukobwa je nshobora kuba natigise nije nakwirondereye sivyo muri ico gihe sa umukobwa nawe ari wandondeye ari wantigise hasi hejuru kubiti n'amabuye makandonse eske uba ari mu makosa barindi mu gihe hari umineur umukobwa wa mbere yandashije ntiyari umuminere jewe urazi misari yanteye sinjyama ngo kube nguma ndakwiyumvira urazi ingorane yanteye nyamukobwa reka arikuye je nta gahunda nari mfite zo gukundana n'umukobwa ntawe narinzi araza rano waranshira pembeni mwana wo kumusaga ashira iruhande imistari je napfuwe nagufiriye nukuri kw'Imana jewe nukuri sinjyama nukuri amajambo yose aregekaye sawa ndabona uno mwana afite imyaka 13 sivyo urazi ingorane yanteye bon yaranteye ingorane z'urukundo sivyo araza ngaho kumbe yari imyaka iri kiramuhenda yishakira gusa umutipe baza barahagararana ntavyo gusundurana byarimwe ngo biki nibiki uravyumva yego mugabo gusa yaranteye ingorane to nyinshi cyane mugabo mu nyuma mugabo hari ari ibintu nagiye kwisangamwo usanga hajya kenshi y'umukobwa akugambaniye Jean ucu uzurabe abamesha bose uzobona babahungu babamesha bose baba bafise umuntu umwe abagambara umukobwa kandi uzanga gato kana kwa ribuga dusanga lo type ntafadika basanga hari yawairi kubera iki umuntu umwe umenga abakobwa bose nuko bameze iyo ugiza mwaku ku mukobwa dufate umukobwa wa mbere mwakundanye Cheba zero nka je nagize umwaka umukobwa wa mbere twakundanye no yanyitongoreje yaje kunera imistar umwana muto kari gafise uturabe yarafise 14 ans ko muga twagiye kuvyarana vise imyaka 21 no yego no twavyaranye nawe
uravyumva yego amaca arigira simbizi jewe yisije mbona tubandanyije no kurara ngaha oya tworara urumva iyi sije yari ikenewe kubera ifo ko haba logique sivyo kandi ivyo bintu kugira bizoshoboke turakeneye abaririmbyi cyangwa muri entertainment bo kwiga amategeko kandi ari abantu bari passionné n'umuziki turafise abantu nka ba Yves Kami yego yarize amategeko harakwiye dufate abantu boza barafata umwanya bakaza barayaga sivyo benshi turarenganywa urabyumva turarenganywa abastari bararenganywa sabahungu gusa n'abastari b'abakobwa barahura n'ibibazo bikomeye cyane yari Shani Queen no yavuze ati abe maze kubonera mu muziki sino kwivuza yuko umwana wanje yabona sigura yuko nabona ari ibindi bintu biba bagiye bacama urumva so bisigura yuko hari ibiyago biba bikenewe ibiganiro mwene ukibonye ntaza kinegrija yibaza hari nk'umunini tureko turayaganga mu mwanya uheze nkibi turiko turavuga wewe afatangwa na views turiko turaronda nyambwa ati none ayo views ndayarondera gute kandi ari je nicenga ndiko ndavuga televiziyo sigwanje anda bivuge je ikiganiro ci wanje mba ndiko ndakora ndafise platform yanje twa Simbizwa Semavumba ntuziga rimwe wumva ndiko ndavuga ibintu nini mugabo wewe wicenga ukambaza ivyo mbaza ndagira point of view ngene uko ikintu mba ndakibona urabiyumva niyo mpamvu numesha makuru amateka mukingira niyo mpamvu ikintu ndakivugenga sivyo ndakivugenga hari ico bita droit de réponse ningingo ya 68 y'igitabo kijejwe ibinyemesha makuru mvuze ikintu kitakunezereje urazuka kibeshutse mbwa n'usanga inbox ndunkira ama audio ya 15 minutes 30 minutes nasho bifasha ndabwira ati ikinyamakuru cyabikishije ko nimero zacu niki ba telefone mugende muyage nambe ikintu mba nakivuze nakuvuze kw'inkuru kandi no nkuru siyo mu kwibeshuza ntuzana amaterabwo ba inbox oya niyo mpamvu amesha makuru bakingiwe ufu murungi kumuvugizi wawe akaza kukuvugira abyumva niyo mpamvu rero ibi biyago tuzatugira ntibaze baharura ngo hari izindi nyungu zirenze twatuko turazironderamwo niko yatubona yuko no musa abarundi barakeneye kwigishwa izindi nyigisho twatuko turabaha abyumva ni inyigisho ni jambo twatuko turabahereza iyo umuntu kuramushikiriza ijambo aragutega ugutwi akaryakira yumva agiye mufashije akarishira mu ngiro ko natwebwe hari bimwe twatoye twabishira mu ngiro nivyo bitwubatse nivyo bitugize uno munsi yego simbizi reka isuje ya BELCHRISS tube tuyihagarikiye ngaha nishobora kuzohagarara nizere yuko justice izokora akazi kayo haba ubutungane uzokora akazi kayo haba ku mukobwa hose kandi ubutungane bwose uzorabe logo y'ubutungane n'umunzane kandi uri hagati na hagati ubutungane bwose butegerezwa gutunganiriza n'ubutungane nyene ndagutunganiriza ngagutunganiriza hari kandi gakuru kamazi iminsi kavugwa kandi kumuririmbyi kazi MONIA FLEUR biboneka ko hari video yiwe Nivyo sinavyo twabivuze we oya nitwabivuze none ugere ko namba bongo babakari baramwansi acaronde babakari nye none je video ngo yerekana ariko ari sambanya niyo je ninde yerekana urayibonye wewe oya nabonye jewe ntayo wabonye ntumbeshe nayo ndabonye sawa reka ariko jewe nibaza yuko nabibonye bica ku ma réseaux sociaux umviriza niwe yabipostinze siwe yabipostinze yapostinze nde none oya none kubera none oya none ukurazana ivyo bintu ndira gato basi ndakubwira none mbazi ivyo je nta MONIA FLEUR ashimana we urumva byarapostinzwe byaravuzwe n'abantu n'ibinyamakuru vyinshi ariko yaranditse kuri story yiwe ya IG Instagram avuga yuko ujya muntu siwe n'umuntu basa urumva abasani iyo bagize cyanibuka aro dossier ya Uno kuvuga MONIA FLEUR gusa hari indi nabonye numvise ngo Yamona Warda acyandika kuri story nawene ati ujya muntu ngo sijewe ngo hana tatuaje narayibonye iyo ajavuga cyanibuka dossier ya Benturo yigeze gufata amafoto indirimbo yiwe yitwa ubutuba nga yari tuba Mona nguyo no muri park
ya Bentura yarafunzwe yaramaze hafi umwaka ari mu mpimba kubera Mona ntumbwire niyo nkuru ko kijyagiye ku mafoto yabaye umva hageze kuri nyina ntabawe turasa Bentura bura navuga ati jewe n'ukuri ko Imana iyo foto nakoresheje niyo umuntu basa ntavyemera ati oya ni jewe none wowe muhaririza hageze rero kuri kuri bamba erega niwe ari no kuvuga yuko niyo video ya Monia niwe areke kutubesha oya je ndakubwiye byamona byo nzi ni byamona World byamona World ndavyamana nabikurikiranye neza avuga ati yavuze tatouage byamona World ndazi neza dosi iyo na Bentura ndayizi neza yavuze ati agiye foto Bentura yakoresheje ni jewe mugabo hageze uka video ariko rumviza karimbo ka Dramati ngo si jewe sha ego yamona warayibonye nanazigurishije n'amaso yawe abiri urazibona none narayise kuri stati ibintu bikomeye gose ubu nivyunguka 20 enchères none twabonye bazize kwa rubanda twazibonye mugabo Monia Fleur no mu entertainer arazi gukina game arazi gutuma bamuvuga none game arayizi nabanda yuko nyene kandi ya video ndazi ko ari wowe warayirekuye kandi n'ibipurizo nege gipurizo ne cyakora iki Mbappe yo marani nka biga navyogera ndazajya bashariya kwa Bakari aya ndazashajya aya oji uku twe turabana bimana kwa Bakari reka tuje kuyidi era we reka tuje kuyidi inkuru rero moya 2 3 Mama Tatiana era ndakwiyamye muhungu ba diaspora muzamugira umuntu ara ba diaspora bakunda abakobwa ngo bazamva nk'abakobwa ngo bakora ku Tatiana ndakwiyamye moya 2 3 abakunzi ba Kaza TV simbiza akunda gutera inkuru ivyo bintu ariko atera inkuru abahungu babakari ndakubwire urabizi yuko na Monia manager wari umuhungu wa Bakari ndabizi nshuti ya bose waza kari kubera iki ni kubera iki era rimwe wakigumije haja kubera kabiri gatatu Monia sio musazi haga ari abantu bazi guca arazi vyariyemwo rimwe yo mana we icyakora gusa abahungu umva kiya gipurizo n'igikomo ari bikomo bambara barasaba igikomo kwa muganga rero cyashaka ko yagapurizo Bakari pembeni guye wowe uvyiraniza byose bisa no kwa Bakari wowe urakoze kuntweza gusa uviriza ndakubwire yakuza wirageza ivyuzi rero kandi uzugomba kumvugisha ibintu narabihevye kubivuga jewe koze kumvugisha amakosa uviriza urakoze kuntwenza gusa urakoze kuntwenza reka ndakubaze ikindi kibazo cyane basuremera basiko Bakarari sobuko iyo ni orsije oya orsije basi reka byose muri yakara Bakari ibi abirimo none si sobukwe cyangwa giriki Bakari yo wakwemera abahungu bo kwa Bakari barabakwa abahungu bo kwa Bakari barabakwa ya ni imari z'igihugu pa Mbappe Kylian Mbappe nuzuzuza nayo masije we tuvuga ibintu biri serie so reka ndakwaza ikibazo cyanyuma hamace du close ikiganiro twarakubonye ugiye gutora umu diaspora kuri aéroport ava muri Australie ni shati ngira yari yambaye yarayiguhaye oya shati yambaye ni shati nafutse aho yandamukiye kugira ngo ntihace n'umuyaga oya nashimye ushika nisanzura karaba oya naciye kara kujya shati nacenda yiguriye okay ujya mu diaspora rero twe duheruka kumubona ku ma réseaux sociaux kacuruza amagi n'ivyema vraiment ni karanga ibyo bintu nibiki biga ko tumenyeye aba diaspora bazi no mu Burundi babifitiye inoti bagendera mu miduga bakagendera mu restaurant komako mugoresha tumubona reka dandaza amagi n'ivyema bigenda gute bo
kudandaza amagi ni business urabyumva ashaka ko n'umuntu ega aba diaspora benshi ndakunda nka casual par exemple urabyumva ndakunda nka casual wewe ashobora kwiyumvira investissement ashobora gukora mu Burundi ngaha sivyo akavuga ati reka investe muri media muri ibi muri studio ngiruko sivyo imprimerie sivyo ivyo oyi biramufasha aje abandi ba diaspora baje kujyayo barondere hariya hari menshi bafata na macredit bake investissa ino mu Burundi mugabo biraryoshye nk'umuntu investissa ngaha mugabo ugacha investissa business ya magi hari umuntu yinjiza plus de million aba yaranguza ntabadandaza apana kujya nyene kujya kwa Rivato kujya nyene yatembereza kubera dufate nk'ubu kanza go example sivyo ejo natahanye narahaye lift abapeti bambwiye ati tuja mu Kamenge nayindi mu Nyakabiga barambwiye ati bana kenshi ari ahantu inzira vema nimbi hari n'umupeti bigeze kwaterera kaci uya Alvin Gucci wo kuri Top TV begeze kumwiba telefone amutera kaci aho hantu nyapeti niwe bagomba bake kandi bafise na mic baca barambwiye ati nambugiye mu Kamenge ashaka kuduha lift ndaraba urugendo bagira bagati reka genda ba depose cyangwa ndaba ati numutayi wanyu cyangwa ati umuntu dukorera n'abapeti babiri yego turi umuntu mukora muhereza versement yanga ati ku munsi tumuhereza versement ya 6000 muri banga turabana 9 sivyo ko ndakubwira yuko ari abantu babona akazi tufata abantu 9 reka maro narisaziye 9 fois 6 ça fait 54000 fois 30 ça fait 1,620 ukura vyumva none umuriyoni uronka ku kwezi dufata yo 600 ashaka kwiheba mu kubahemba mu kugira iki mbwo numva yuko afise revenu mensuel ya 1 million Rivato ushobora gusanga ari business yavuga uti araba boss inzi ashobora no mu kabare kiwe ari wagenda guserva uzogende kuri Van Beach indega tubanazo azo kwakira kugire iyo fizo ari Bujumbura ko ya restaurant yiwe aragenda akakwakira bwana rero nuzotangaye n'umuntu ngo nikwera ngo akore no business ngo akore ibicu ugomba kumugaya ya Jese umva nk'uyo dufate bashaka usanga ari Rivato dufate nk'ubu afise nk'ipe dufate nka 50 biminjiza 6 ku munsi kazi ni kazi 6 ku munsi ari peti 50 ça fait combien si 350 yinjiza 300 yinjiza ku munsi 300 sivyo 300 cugwiza na 30 bavuga ngo kazi ni miliyoni zingahe yinjije bavuga ngo kazi ni kazi nta gusuzugura akazi nuko gusabye cyadutangaje kubona umuntu wo mu diaspora n'ishati yagoye barayigurisha namba bafise abantu 50 bamugurishiriza safa anapiga 9 millions par mois sivyo ndabeshe nibangaye bayinyiza nga ryo byose nukumenya ati ndi mubiki nkora iki business yanje meze gute urabyumva bose imyenge yinzi minywa na nkeneyo aba mu diaspora ndakunda ba diaspora niko kuvuga ati ni mu diaspora ya Kazware yinvestisa muri hari umuntu ubona mutwenga mugabo ni wazi revenu ingene yiwe sivyo impamvu rero nzotangara umuntu avuga ati je investi muri kino kintu kiriske rien na rien nka peti investisa mu magi bobo bahura n'ivyago byinshi arige batembera cyangwa ntarusha marsha ambira urazi henshi ntiyemewe arige banabibuza bahura n'amariske menshi mugabo ibyo byose bamaze kuvyiga ingene bizogenda mugabo ikire important nuko investissement ibiri kiragenda neza kandi ukabandanya ubaho urakoze cyane simbizi urakoze ndagushimiye gose ko na twitabiriye mu kiganiro twizere ko la prochaine fois kandi uzosaba kutwitaba nkuko tutavuye munsi hama nkomeze nshimira ababone ba Kazware TV kubona mwadukurikiranye gushika ikiganiro gihere bizu ndabaye amabizu menshi hama mikaze aba abone bashasha kandi nongere ndabashishikariza kugira partage mugira ama j'aime muna commenter mutubwire ukuntu dukora merci beaucoup bisous Kazware TV, we want the words, the solution of all dreams.